Stone we wambwa ingo umviriza we wambwa ntavuga ngo iki nibiki muvuga nibiki we wambwa ndakuti nibiki koresha umwanya tubife none oyo uri he uri he we wambwa ndagukeneye vyihuta wambwa y'umugabo uyu numugesera ntaca manze nimbwa numugesera n'umushenzi ni ure bofre ure bofre oh oya sindi wanje ma Asosio kushwana ngo achira telefone reka telefone nivunje reka ntuyimene reka telefone reka yanje Stone aha safi beti best njare kwana nani urimbwa nyene urimbwa ndarisubiyemo ahubwo shirako n'umurizo Stone acha kwanza wewe Stone Niachile koresha umwache kwanza mwenyewe ibijya yihaye ingwe umwache kwanza mwenyewe umwache Stone watakupa peti Stone sio mbona ndakuma ona Stone reka tu yawe reka tuvuye ivyo mwihaye suko biri imbere y'ukuza wanashimaneka nihanikije kuko je mwana afatiye nabi papa mdogo mu mugaya nkande ubona yuko papa wanje kubera ashaje ari babu atemberera ku nkoni mushaka muce mu mugaya rero tuzani papa mdogo kugira ngo birangirire hari yanye muce mufata nabi kumbe rero mwari ko muhendesha makamera kumbe urumva mwari mu biyago myibaza ngo we ntavyabona ko muri mukoresha makamera kugira ngo muce mubishira ku mbuga abantu babibona ariko we ntiyarazi yuko ari kamera navyo yarazi kukiro mwace mumufata nabi kujya abantu nibaraye babibona sijera mufashe nabi abantu rero baraye babibonye yuko mwagaragaje ko mwege mufise inguvu ariko rero nabantu bavuze yuko nyene ivy'inkwana atari byo vyubaka ivy'inkwana sivyo vyubaka bisigura yuko rero urumva no kwihereza mbe umwana wacu avuka ku giti twege mu miryango wacu nubwo uzogenda ukabaza nta mukobwa yigeze agenda uko nyana tankwano we ni wocu ushagara ngo wihereze umukobwa mutwara n'abatunzi ivyari magero vyarageruwe none nyimba uruzi kukenye kuki wagiye kurongora ukenye nta kurongora nta guswara umugore ukenye ivyo ni bibaho uri kuyambika amashinete yani ngo nivyo uri kuzana ngo guhaburisha abantu nguzana ibi bishatse ngoja kwanza imyaka yose iheze yiki nkenye yiki tushawaye kuombana ni kwenu amaze kuzi wanya ati burya narayo ico si kibazo ndakubaze ngorane we ivyo mwayaze nujya muze waravyivise kwange akagaye mwamugayishije ngo umukobwa wacu ngo yaravyibushe ngo twamuzanye ngaha ngo ameze neza ngo aratagase ngo ntarasiyo azana no we washaka tudane n'amarasiyo kandi kuri mushikacu kandi mugena wa mutwa mwivye nikiye kintu wagaragaje gukoresha kugira ngo waramwivye ntiwamuteye amadamu cyo ucitamo genda witwari urumva warihaye mu nisanze iyo ndamutera inda nkaca nkwepa urumva byose wabikoze ubibona kugenda wiyemera ndakubaza wasikijya kibazo kujya kuntu wagiye imbere ya media vuga ko mushikanje rero wamukuye ubusugi kijya kintu bagipasa kiratahurita uri umuntu ufise ubwenge ukoresha ubwenge neza atari urumogi gusa gukoresha wowe umbwira yuko neza mushikanje wamukuye ubusugi kumfata nabi no ahubwo ico nkeneye none nyimba tagumba nakuguriye ayuri umugiye urayaronka ayamushikanje ko yo kumugira neza ayinkwano kutarayazana ngura umugiye go guraronka yo inkwano burya niki inkwano ni iki inkwano ni icubahiro mu muryango babone neza yuko umukobwa yavuye mu muryango yiyubashe twe dukeneye icubahiro nidukeneye ajya amajambo rero mugenda muvugisha ibikorwa byanyu ngo amajambo best twaranditswe mu komine kwandikwa muta uri kuduhendesha eta civile uko izo nkata sizo ziri he kwanza wo duhendesha ko wanditse ko kunyumba ziri muhe wozizana wozerekana imbere y'abantu ko wanditswe wewe wanditswe ninda kuzi ko wewe wanditswe muri commune twe dukeneye uzane inkwano eta civile kandi uyikore mukore na mariage na mushiko wacu tuzomuguhereza utamwubahishije naho ko sawa urakoze ku mpanuro best bye gender
ariko bene wacu tuvugishanye ukuri sivyo tuvugishanye ukuri inkwano nizo zubaka urugo hano imbe inkwano arizo zubaka urugo abatunzi bo bakwikurungura abagore 4 canke 5 kuko bafite ubasha bwo kubakwa no kubagira ico bashatse urumva rero burya nimba ndi ngaha wa muhungu yitwa ko ari bofre wanje ubwo atanyemera ariko je ndazi ko ari bofre kuko mushikiwe je aranditswe nawe turabanye neza dufitaniye abana sumwe ni 2 nabandi bazoza mu nyuma rero hari ibintu je naba ntahura neza mu bisanzwe umuntu wese abafise ingendo ziwe ko biri kose je nubwo umengo ndi umwana sindi umwana cyane kuko urugo narubatse urugo kandi neza imyaka 5 iraheze imyaka 5 ni mike gasha je sindigera nja gusaba no musi numwe hariya nta no musi numwe ndigera nja yo gusaba ibi umubi wabo ariko bashaka kumfata nabi abashaka jiwe imbe mu buzima bumeze gute buzima bashaka cyangwa ubuzima jeje nyine shaka aho kya muhungu best duhurire ngaha tuyage anje vyo tuyaga vyose basha biri direct kabisa biri direct nta mutani biri direct nta mutani best safi bofre fresh tu meze neza wapi sivya sana tu bofre cenda kuba Egena ni soni ufise kunyita bofre vraiment imbere y'abantu. Mani je ndakubaha kandi ndagukunda. Umviriza kwanza ndakubaha kandi ndagukunda. Je nitavye ubutumire sivyo nitavye ubutumire mu cubahiro cawe mani hari vyinshi nari mfise byo gukora ariko je naje twicare tuyage. Brother je nshobora kubintauza ivyakurikiye inyuma y'ivyo habaye warabibonye kwanza biza peti yangu warabibonye reka kumugoroba ndaguhega gaho kumugoroba tukumbane konze mission kumane konze manga kuva yitubwiriye uduhendesha ibiyeri biherera mu nzira biherera yengu uzogaruka ngo ngukora ikintu mu muryango nabirambiwe nshobora no reka après midi acha nifanye kazi leo rega mission mtoto wako none je bora ko je ndumwana wo kubesha ati ngo umbeshishe ndazi ko fiti shavu najo kamunasirika lakini best najewe ebuja sijewe naje fiti ingingo zanje man muta ivyari magiro vyarageruye izo ngingo ziwawe umaze kuufisa umuntu imyaka 5 warihereje sivyo warivye uratwara nikiye kintu wakoze kigaragara yuko wowe uri na bofe wanje burya urafise n'isoni ryo kuvuga nibi bintu bishatse byo gushira mu bantu kumfata nabi best ukora ikibaho wese ubucuti gusa wese ubucuti gusa ubucuti bwahe uri yani nuri umugenzi gusa uri umuryango wanje uko bofre yangu reka turonde iyo uza gushaka uri kwambara amabutura atabaguritse nk'uku imbere y'abantu ngo uri bofe vyahewewe sikia basi niya hindero ushobora kwerekana imbere y'abantu kugira ngo tugaragaze ko uri bofe wanje umviriza basi sivyo tworosha ibintu sivyo tworosha ibintu uno munsi turi kwa kangahe yo tuko mardi turi kwa kabiri vendredi nzoza nzoza muhira imbere yuko nzoza muhira imbere yuko uza wanashimaneka nihanikije kuko je mwarafatiye nabi papa mdogo mu mugaya nkande ubona yuko kuko ubona yuko papa wanje kubera ashaje ari babu atemberera ku nkoni mushaka muce mu mugaya rero tuzani papa mdogo kugira ngo birangirire hari yanye muce mufata nabi kumbe rero mwari ko mumuhendesha amakamera kumbe urumva mwe mwari mu biyago myibaza ngo we ntavyabona ko muriko mukoresha amakamera kugira ngo muce mubishira ku mbuga abantu babibona ariko we ntiyarazi yuko ari kamera navyo yarazi kuko iro mwace mumufata nabi kujya abantu nibaraye babibona abantu rero baraye babibonye yuko mwagaragaje ko mwege mufise inguvu ariko rero nabantu bavuze yuko nyene ivy'inkwana atari byo vyubaka ivy'inkwana sivyo vyubaka bisigura yuko rero urumva no kwihereza mbe umwana wacu avuka ku giti twege mu miryango wacu nubwo uzogenda ukabaza nta mukobwa yigeze agenda ukonyana atankwano we ni wowe ushaka rero ngo wihereze umukobwa mutwara n'abatunzi ivyari magero vyarageruwe none nyimba waruzi kukenye kuki wagiye kurongora ukenye nta kurongora nta guswara umugore ukenye ivyo ni bibaho uri kuyambika amashenete yani ngo nivyo kuzana ngo guhaburisha abantu nguzana ibi bishatse ngoja kwanza imyaka yose iheze yiki nkenye yiki tushawaye kuombana ni kwenu
bamaze kuzi wanya ati burya narayo ico si kibazo ndakubaze ngorane we ivyo mwayaze nujya muze waravyumvise kwange akagaye mwamugayishije ngo umukobwa wacu ngo yaravyibushe ngo twamuzanye ngaha ngo ameze neza ngo aratagase ngo nta ratio yazana no we washaka tuzane n'amarasio kandi kuri mushikacu kandi mugena wa mutwa mwivye nikiye kintu wagaragaje gukoresha kugira ngo abone waramwivye ntiwamuteye amadamu cyo ucitamo genda witwari urumva warihaye mu nisanzwe iyo ndamutera inda nkaca nkwepa urumva byose wabikoze ubibona kugenda wiyemera ndakubaza wasikijya kibazo kujya kuntu wagiye imbere ya media vuga ko mushikanje wamukuye ubusugi kijya kintu bagipasa kiratahuritse uri umuntu ufise ubwenge uri umuntu ufise ubwenge ukoresha ubwenge neza atari urumogi gusa ugukoresha wowe umbwira yuko neza mushikanje wamukuye ubusugi kumfata nabi no ahubwo ico nkeneye none nyimba tagomba nakuguriye ayo urumogi yo urayaronka ayamushikanje ko yo kumugira neza ayinkwano kutarayazana nguru urumogi go guraronka yo inkwano burya niki inkwano ni iki inkwano ni icubahiro mu muryango wabone neza yuko umukobwa yavuye mu muryango yiyubashe twe dukeneye icubahiro ntidukeneye ajya amajambo rero mugenda muvugisha ibikorwa byanyu ngo amajambo best twaranditswe mu komine kwandikwa muta uri kuduhendesha eta civile uko izo nkata sizo ziri he kwanza wo duhendesha ko wanditse ko kunyumba ziri muhe wozizana wozerekana imbere y'abantu ko wanditswe wewe wanditswe ninda kuzi ko wewe wanditswe muri commune twe dukeneye uzana inkwano eta civile kandi uyikore mukore na mariage na mushiko wacu tuzomuguhereza utamwubahishije naho ko sawa urakoze ku mpanuro best bayi genda giye ntushobora kugenda rindira man icara bro nubigire birefu bro nituraheza je nawe umvi nituraheza icambe cyo numvise basi numvise nibishobora guherera ico je narinje nihanikije ujya muhungu nyimba ari Westoni igambwa yiyimbwa yiyemera ngo ufise inguvu ndamukeneye no ndamukeneye afise umugore n'umwana ujya nyimba afise umugore n'umwana nawo nyine ndibaza umugore yatwaye nta mariage yakoze mwese imiryango yanyu mufise ingorane zo gutwara abakobwa bandi mubiyivye atani inkwano mutanze ico rose ikibazo je ndamukeneye ashike ngaha ambwiza ukuri ukuntu agenda kugaya jaka mugaya papa mudogo imbere y'abantu amakamera muri ko murasa ngo ivyo ngo n'ibintu byo kubahisha ndavyumvise reka turaza kwicara hamwe turaza kubihe muta je ndamukeneye nyimba wo vyorosha muhamagaze nga woni yibonye ko afise inguvu ngo aterura ivyumva abonye yuko yateruye icuma kabiri aca yibona ko afise ukuboko yiyemera imbere y'abantu muhamagare best reka je turivuganira koresha ndakumerera na brasa ukazinya kamenda gutera amabuye ndakugije ukuri ukazinya kamenda gutera amabuye je ndamukeneye vyihura best bumuntu basi umushinga kesho nawe unezuko ejo nawe vyogushikira ni wamboni wawe uzuntera amabuye ndabikubwiye je nta mukobwa nzotwara uko nyene ngo ndamutware mu ijoro nta ngorane wenye mutavuga nabi ni gute wombwira yuko mushikanje na mama wawe bose ngo maze kubonka amabere rijya n'ijambo bavuga mama simaze kujyo none ibere rya mushikanje kandi maze kujyo wowe uri umwana muto wonye ibere rya mushikanje umwana muto zimfise impamvu nabivuze sivyo ariko ndakubaza ntushobora kugenda koresha umwanya acha ni turabigira birefu muta turabigira birebire je muta best acha kwanza ikibintu nk'iki acha busazi wa best hamagara stona sengaho rero muhamagare vyihuta kandi si brage muhamagare je ndamukeneye urukuzanira ibintu nzego vy'ibijambo nganye ngo twe dukoresha ibintu nzego zandamwihamagariye kwanza urazi WhatsApp je ico si kibazo je ndahirabira je nyene ndahirabira andika stone eka ndeka ndayandike mwe mukomuza muduhendesha gusinuze stone ndamubonye shira ko navyumvi reka ndamu telefone ndashiraho pabli umviriza ukoresha umenya twubahane shiramo na volume abantu bavyumvi sawa ego kweye mwe mwana twifatiye mu bwonko ni umushaka gufata nabo haro bigomba birangiye stone we wambwa ingo umviriza we wambwa ntavuga ngo iki nibiki muvuga nibiki we wambwa ndakuti nibiki koresha umenya tubife none oyo uri he uri he we wambwa ndagukeneye vyihuta wambwa y'umugabo uyu numugesera ntaca manze nimbwa numugesera n'umushenzi ni ure bofre oya sindi wanje ma Wabisugushwa kushwana ngo achira telefone reka telefone nivunje kanuyimene Stone ire kure njo kwa kazero huku kwa bakalidi rekura yo telefone kwa kazero huku kwa bakalidi za huku kwa bakalidi ukitoa 14 kidogo kuraka kazero
we wambwawe ivyo byo kuvuga ngo tuguma rindira je nituka nihanikize iyi mbwa iyi ni imbwa y'umutuku na Stone subira taho ingo kuri akazero faster man kuri akazero mwana maduka aka kanyuma ya 14 kidogo ko bakali digato nyene juste hapa kwa Digari aha voilà kwa Digari hapa karibu yabo tu kidogo sawa byacha bikuye iyo mbwa y'umugesera nani ngura umuntu uri imbwa y'umuntu y'umugesera nyene yibereye aho kaza basubinyibwirire man bro ndanagufasha kuko ndakumena n'umutwe sio brage wishavu vise ningeza ahantu mwe mwihaye ibiki mwebwe ni mazarau lakini unatia ndani hakuna cha zarau hakuna cha nini none je none papa mdogo ni mwamufashe nabi bijya ni mwabikoze mubibona ugomba kwihanira si kwihanira namwe mwarihaniye mwamusoye nk'imbwa mushaka kubigira ko menga nibindi bintu rero si kwihanira twe dushaka ukuri kugaragare mu bantu mwe muri mu biki nibiki mwe mwihaye mwiki mwe mwihaye ibiki mwebwe ugatugenda ngahe imbere y'ama media witapa ngo avyabana mbe abo bakanyamujiri kuvuga basutwa twe abo nibo bombira kare bamuyomba bajejewe abisho biwanje ukagenda kwitwaye amazina iyo ni ndero ufise ni ndero mani ndabita amazina ashatse n'abanje amazina ushatse erega twese tuba dukeneye icubahiro none je ko nitwa koresha umwanya niryo zina ryanje cyukuri ivyo ni vyo kumenya we waripanze singomwe yuko nabana wapanga twe tuba tuzi yuko umuntu umwana akura avuka afisa amazina bamwita abavyeyi ariko nko cumbira ko umwana ugenda kumwitwa sutwa imbere y'imbuga koresha umwanya ugazoshaka ko ibintu ndabigira birebire narakubwije ukuri none best erega jewe je ntaco novugana nawe wahanini je mvugana n'abavyeyi ivyo abavyeyi vyararangiye ubu ntaca abavyeyi ntaciki sivyo kuri uno mwanya jikintu nkeneye sinkeneye kandi ngo twicane ngo ibikindi kitwara kurindira igihe kinini uduhendesha ngo ugiye kutugurira akayeri ngo gafana ngo nzogaruka ngo ndabahereza envelope vyahereye he imyaka 5 yose haciye vyahereye hamuga tugenda imbere y'abantu nguri na bofe kwanda tani son office uwo uraona ine zo ko babofe wanje ariko je ndakuba nenyimbu nyubaha nakwishimiye kabisa rero wewe ubashe mu busa naje siko biri nta n'inyungu yavyo kuvuga ngo je ndanakubaha ahubwo nachisanga tani soni mugira we wihereza umuntu w'abandi ucunaje ko nonga ni best ibiti si bito kubihondera ku media kama nkabyo bintu wagiye kuvuga ku nyishu media ya nivyari bikwiye kuja kuvugwa kujya nimba nabivuze ku nyishu media ni ngombwa kuko nawe hari ivyo washize ku mbuga ariko jivyo nasize ku mbuga ntivyasa nibi nenyiba bitasa nibi inye ntivyasa nibi kuki none washizemo kantu ko kwiyemera kuko utemera kuri imbwa y'umugabo kuko utavyemera wowe uri imbwa shaka ukore icyo ushaka uri imbwa ndarivuze uri imbwa umaziki wewe uri imbwa ntacu mazi aranantinye kataza yantinye kuko nazi yuko je nitwahura nibivumvuri gusa yo mani fati moto faster mani fati moto amahera yo gufata moto muri nayo yoyo muri nayo ahubwo mwe sinzi ngene mwe mwabaye bijya mwe mwihaye ibiki mwebwe ntayo mufisi agakweli mwebwe mwihaye ivyo ntavyo tuba dushaka mani je ndakubwije ukuri ndi umuntu mba nibashe muri life yanje Stone. Aha, safi. Ebeti best njari kwana nani? niyo nshaka kubona icyamamare wowe uri icyamamare wewe icyamamare wewe ya kwanza moto y'abantu wewe ahagura imbwa wewe hari icumazi ya kwanza moto ndi moto je ndi moto nkanje ntimufise amahera mufise amahera muri yemera nawe yiri ngo ushaka kubona imbwa motare je naguhamagaye neje namuhamagaye je none ushaka kubona imbwa ivyo nivyo kumenya no uri imbwa nyene uri imbwa ndanarisubiyemo ahubwo shirako n'umurizo Stone acha kwanza wewe Stone Stone acha simu reka ni wicu acha simu agatoa roho ya Stone acha kwanza bakurisha
Tony. Koresha ndamwita ko. Niachile KORESHUMWANYA. Niachile. Best mureke. Umwache kwanza mwenyewe. Irija yihaye. Umwache kwanza mwingine Tony. Umwache. Tony. Watakupa peti. Tony. Sio mbona ndakumalisha. Ndamaliza mshumari. Ona. Tony, weka tu yawe. Weka tu. Izo mami haye. Izo mi haye suko bili. Izo mi haye suko bili. Best mureke. Izo haritawe. Mureke. Ntakunda murakura. Koresha izo mi haye n'ibiki mwebwe. Izo mami haye n'ibiki mwebwe. Nyami haye kimwe. Tony what? Mwacha. Kwanza wewe. Vyahabaye vyashitse urumva uraro mwafashe mutwa kuva mutya mufate nabi naje mufate nabi ivyo bibaho mwese murimbwa ntaco mumaze braza sio hivyo best twashimiana unyubaha bireke sio hivyo twashimiana oshabana best mwaramenyereye bro Musaza yabivana muri kintu byo kugwana reka Musaza wewe kazorondere basi familia babanje nkaza familia tugende basi tubiheze braza unaona wewe iki ndarika rakeye cyo nico naco gitumye mani no kwicara kuvuga ngo twicaye familia biraheze wowe urimbwa y'umugesera ndarisubiyemo ukavuga ayo majambo best ndarisubiyemo agende yitware best mwache cyane wewe pigo siku hari kinzo gukorera muta uviriza ivyo ni bibaho Kwani wewe nimba wararongoye uri wa familia yote uri wa familia yote yararongoye hari mwana atazi yatazi umwana hari mwana atazi iyo ugerageje kubaho umuntu nabone yuko umwubasha hakuna haja tena ngine kukuna muheshimiwa yatazi inkwano yahe unakashinda pana hapa juro wakadadaki tu boko agafikia magoti usiye turi hatari baba kuriye kwanza n'umuntu wawe niba mwagibira bibiri warofa auna taha wewe njorofa bakubwiye uzo tuvuze cyo kurya niko maneno reka majambo reka majambo simuzi byo kurya no mugana mudufatira mugwa wewe ubone iki wewe nguri papa muto wakoreshumanya urinda wewe ntitukuze muga ngo ukoreshumanya nazi yuko arabizi neza ko turi familia ya mushikwa ndibaza kunushashagiza imico myiza agafamiye kose gasa nk'abaturuboye kubera yuko ari umucanga kuno aguca kwako koti kaba Jamaica ndibaza nayo umucanga n'umuti wakoresha ubwo nyubaha basi sivyo upeti ngo tugende ukoreshumanya sasa best bikishi hapa cha kufuatanya umutakijua imisho mugomba abantu bote bako banashangira ibi tunafuna bafurahisha baza ko bitabanezereye je nabivuze ni mutagisho cyubahiro mu miryango mutagisho cyubahiro nuranze kwihamenya abatwe none tangisho cyubahiro niwe wayihaye niwe washaje ndakubaha egara ngo murambira exactly yani kije abateko exactly wewe uwo wafashe ntabura muzi neza uramuzi papa muto yaje neza kwihanikiza KORESHUMWANYA wowe ushaka kubifata ubishire ngahonye wewe urabizi neza ngo vyatanguye papa wa muto yanuze yaje KORESHUMWANYA ngo mutuka imbere y'umugore we ngo nimbwa n'ubundi size ndabisiyemo kandi KORESHUMWANYA yarafasha nandikisha umukobwa wanyu amushira no kuri party uri nazo zo mpapuro wozizana zerekana izo mpapuro vuba yanditse zerekana izo mpapuro cyangwa mwitira kwa Musaza washasha mutariwe mwaravyonzingwe mugiye kubona rero cyo mwavyonze waravyonze ugiye kubibona wowe uri iki wewe kutonkanga unkangisha iki ntacyo ufise unkangisha umupfu ninukira ntabwo nutinukira ni uri numupfu ntacyo umaze bro wowe uri umupfu ntunukira Stone tuvugane Stone Changa peti ndagwicigwa gusa rimwe na rimwe uzopfuma babwira neza abiwanyu we Ichigwa best ndagusavye usavye iki usavye iki next time usavye iki wala kama sio tu ya maana bikura ni tia mane sokota kura nitwa mu mudi yabitoye ni monda nilimwambia nirante namubwiye ntahe tubiheze turabiyaga ku mugoroba ngo ntuva ngangu tamuhamagaye cyangwa ikintu uko murarondera muri famille yacu mwe tuzirondera uzokibona nyimba kihari twadushaka mushiki wacu nyimba mutemeye yuko azokorerwa mariage habyo cyubahiro mu muryango tuzomukuzayo ntarasaza agaruke muhira kandi ntazobura nico kurya
mwe bibaza yuko mwe muri iki mwebwe urumva no mugenga muri hereje umukobwa muratwaye nta mwana mutanze mwe muri iki mwebwe kwanda kwazi kazo cy'ubujuje papa wa mutoya we arafise umugore aramufise kandi yarakoze mariage none kumwe ngo umugore rero nubwo anamwitaho neza cyangwa afise imico nyene yo kutaba mwiza wowe rero nyimba ari kubibona uraza wambara amafime nkakoresha umwanya kubera atarakora ibigani natambaye amafime kuko azicatinyirira ntiyambura n'amafime none turabe nawe urazoza yuko ivyo bigani nambaye amafime ngira ngo ntuzocobona neza utahura ingene bimeze isi tarakuzungurutsa ntazotahura ikintu uko bimeze sawa brother ndakubwije ukuri agapetire nakawa nidushira amajambo ntacyo uzokora bro ntacyo uzokora abantu ni benshi turia miss bogoto akula kitu tafanyaga mu maisha ukipenda jitulize uyu ni umwana ukipenda ujitulize akula cha utoto koresha umwanya muza muduhendesha ibiyeri ngo tora ngo basi ngo tuwe turabinumye mudenda ngo muzogaruka uyu munsi ngo nawe na Stone uyu munsi nagonye na Stone uyu munsi Stone yangu byanga bikunduze gupostinga no kuri Facebook uraza kubita yewa Ndeka nakubwiza ukuri je sindi hari kubwo kudugira kuri wewe ahubwo ni ugombure nko ugiye kuronka views ku bwanje ugiye kuronka views ku bwanje ivyo ntituzira ugiye kuronka views ku bwanje kuko nacumwagisha niki kubaza gukora mu Burundi cye naho rero impamvu nyabukirusha kaho yari mukomurasha umaze kubona kwanza aho ukoresha umwanya ageze sivye mucabo kugira ngo wenda abana bamenye yuko muba atafuta na kamera izo se yafusama bifutagura yafasha bifutagura reka kwigira nkaho mengo na zarukene warofa umwasangiye kuva na mbere umaze gukora ibiganiro byinshi ngo babifute ibiganiro sio solution kandi sio solution na maneno okay by the way bura kuza koresha umwanya meji nyene sifata gute sije wewe wifata nkinde wewe ufata nkande wewe mu buzima wewe ibi neza urabona yuko byoba nyene uratesheje agacira abantu koresha umwanya kwicisha bugufu karenza bicaye kugira umugesera seriously ngo ibiki nibiki ngo best nyubaha nk'inge ndiko ndakubaha sivyo nyubaha hakuna gasikunda kwesha imyaga bira na wao uteshimisha mu family urabondera ico cyubahiro ukiduhereze mu muryango amazo tukuba hapana Stone mwache kwa mwache ikimunyu hizo Stone wewe mwache anataka imbwa y'umugabo ari kwanisha mabuye wiyemere ngo imbwa y'umugabo ari kwanisha mabuye yewe muchamana imbwa y'umugabo wo kwanisha mabuye uriki wewe tubane gufata kidogo kwenda ona ndako mbona hacho ni acha nifanye ndakupiga kwa shuka pige sio brother nakupiga Mr. Cherere sasa unaona hata nikienda saa hizi habishi kamera ni office hapo na ndero mufisi niyo chenda na bitahura kimwe wowe Stone chenda na bitahura sawa urakoze basi ntandere tugira ariko nizo nyene wewe Stone ani mani nazbe urazi chukwa kwa chunga umva we nizo ubu ndavyemeye akora mariage igaragara mu bantu tubibona ko yakoze sawa ni abanda muvuga kandi yakoze basi kuva natwe natwe no tuvuge namaliza kusema sawa turabagabo bimbwa kama anajeshimu afanye mariage sawa turabagabo bimbwa sivyo cye nawe uri mpamvu kuko twitaye ko turimba uzi kubera iki kuko imbwa ntabwo ishobora guhemukira umuntu wayo nubwo umuntu ashobora kwibagira uwabo ariko umwe ashobora kwibagira yani nyina buja canke se buja usigara twegwe rero ntabwo dushobora guhemukira imiryango yacu warofa wabanza urongore kwanza wanaza kwakuza wujira mu bivoro by'abantu bakuze kirakana wakanuzeyo acha tuyamanena yene ntushobora kurindira ngo kurongora urindira korosha umwanya tanga inkwano ucuganda uzitange nawe nyene wanuzeyo Stone kama tuamini hapo tunamaliza tena binaishi sawa ego man nubwo uzoshaka dushiramo polisi nubwo uzoshaka dushiramo nde ibi bintu bizokomera nk'imikorera aha imiryango izokora sikia best ukora gangi ngukora ira bitayishaga sawa cye murafata ko mwisha bugangi tu dufite n'ubwonko wanuzeye yewe turamenyekana acha tubera maneno na yupe reka utera amajamu n'abantu batari bazi ko ngo kwisi right now barabizi Stone yo n'umwana mwihoze